ndabigusavye siko njyewe ndagukunda please umvize ndakubwire basi umve ndakubwire please ndio maana niko hapa my boss the first plan ambayo mimi naona tutachafanya kwa mapema sawa nyaruka ndagukeneye icyo tuvugana hasi yes amoka juu nikoka wasole yes mon colonel kwa kazi kazi urazi mu buzima ikintu cyose utacitwayemo neza cyama kigira ingaruka mbi ndafi tugira accident umviriza ndakubwire ivyo ari byo byose nturambona nakazi kaka n'ikigongo ngomba ndakubwire niba wampamagariye umukoshi ngaha atifuza ko mbaho neza buri umunsi yama yifuza kumbona ndi mu ngorane nta kindi hubwo ngira ni imigambi mwagiye kugira musubize muri bwa buzima ico ndakubwiye coco ntutusubire ni muguma ive Chekirofa chef urabona ibintu bibaye nako umugambi wa mbere wanse chef ushaka dukora ikintu tekana genda zico nzokora ubona umwana muto cyane je nirereye n'amaboko yanje byase mu ngumu ni migere byase mu migere n'amakofi byase mu makofi ni mipanga byase mipanga n'amasasu kona gaski akana gato cyane tekana okay ivyo mugenda byumvise batwara wenyine n'umugambi ivyo uzombwira bizobikora nuwashaka n'amahera tuzashirako sawa isoko irakwishe ushaka kumva ushikinga inziguma yaka umeze neza rero warameze neza cyose imeze neza cyatujyanye gatoya reka duto yaze nta kigo bimeze gute rero ibyo ngaho bibona gute bigenda neza yego ni sawa kweli ndashima urazi ikintu kimwe gatereza byajya kuba ku isi n'ibintu bisaba kugira iki kwitonda ukamenya ingene ushobora kubana n'abandi sibyo ngo kujya kudakwirwa ngo ntazibona zidakomanya amahembe iki urumva ni ibintu biba bisanzwe bibaho ariko rero nagira kwanza amahenda kubaze eske nta kantu k'agahazi uragira ngaha mu rugo oya byose bimeze neza ahubwo mwakitse neza kuntu urazi ikintu kimwe ushobora kwitinya gukora ko ndi umupapa wa runo rugo avuga ati eske no bihera heno ni uyumva amahoro genda umuntu naho ukaba ubundi twese ngaha turi abantu oya nukuri mabuja nafata nabi kweli ntagufata nabi mabuja nafata nabi kandi ndakubarira ikintu kimwe sibyo sawa natwarakubwiye kuva kigiye umunsi twicarana ngaho ati ngaha ni wisanzure aha uri mu rugo urumva nta mabuja nta databuja ujya ni madamu wanje ndamuzi uramwita ko ari mushiki wawe nandi urashaka ko ndi musaza wawe sibyo ibyo kuvuga ngo mabuja ngo databuja no ndavyanse sawa urashobora kuba wo kwifuza kuronka nk'ikintu ukavuga ati ikintu ibintu bihera hehe no bica hehe ntuze witinye genda hari kubwawe madama na hari kubwawe icyo uzokenera cyose muri runo rugo tumbanye nta nakimwe oya nukuri boss byose birahari oye nivyo je ndikondana ibyo ngo bya boss vyande uramamagara musaza wawe madamu amagara mwene wanyu nibisanzwe sivyo ibyo by'uboss ibyo ayo nandi mazina duhabwa n'abantu gusa mugabo mu rugo ibyo bihera
sivyo Byongora gato muga nzovyiga nta kibazo uzobigerageza sivyo hama nari nariyumvira ikintu kimwe hirya ejo ndi ku kazi ndavuga ati ushobora kugira nk'akantu ukabona aho bica ugasanga madamu si hari jewe siho ndi bikakugora kugira ngo tumenyeshe ico kintu hari agatelefone gatoya naciye mba ndakugurira agatelefone karimo nimero y'iwanje ni ya madamu sivyo ni iwawe nimero 3 izindi uzozironderera ko nturi umwana sivyo kugira ngo nihagira ikintu ukenera ntibize bikugore uzone telefone jewe cyangwa telefone madamu cyangwa naje ndagukeneye ndaguceko ndashaka gutelefona madamu asanga telefone yataye mu gikoni cyangwa yataye mu cumba yibereye muri televiziyo ngaha basanga ndamubuze nshinca kuri wewe hama mu minsi iri imbere naho Imana niyaduhezagira nzoca ndakugurire telefone nini iraze ko ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi byagitse byamaze kuba akaga niko no bivuga ashobora guhimba kora aba televiziyo tubateramiye kuri telefone nakoze hama sintevye ngaha urabona ko ndanacererwa ndihuse ku kazi usigara amahoro rero kandi wiyumva amahoro aha ni muhiri wawe ni muhiri wacu nta kibazo yego murakoze ibikorwa byiza rero yego ndabishimye kandi Imana ibiguhezagiye ama twarahariye muri chambre cyo urabuza nayo jinga hatuwe turamona estime gatoya ego ibintu nk'ivyo ibintu nk'ivyo kuko Bite boss, waramutse neza? sawa komanda nawe ni sawa sha kuri buke turahenda tu bishasha bo je ni sawa sinzi nawe na kingi ko byifashe sha no kuri kingaraho ke aka gripe gusa no kumbona umuntu akagira kamwatake je nibisanzwe nico gihe cyaye kubera ni muci kinayo kwera ivumbi birumvikana hama boss nukuri burya wewe ufise impano itagira bose ufise impano ifise abarundi bake cyane impano ufise niyihe urafasha kongera ugafasha muri baryo ufasha bakaruhukira bakuhemukiye nukuri burya anye iyo ngabiri ifise bakenya cyane ego ifise abantu bake nga mu Burundi ya icyo nshatse kuvuga gusa nti wicunge kandi wicunge rwose banye ukuntu ubuzima tubayemo nukuri ndabishima wewe ndabishimira umutima wawe none kubera iki komanda uri kurambwira ayo majambo hari ikintu kitameze neza hari ikintu wabonye hari icyo wumvise habaye iki muri make ubusanzwe ntacyo numvise nacyo nabonye burya kandi umuntu wizera cyane niwaruhira aguhemukiye urabona jewe ngaha mu muryango twari tubayeho neza twari tubaye mu munezero ntangere ubu unye ya ni kwicunga wicunge kandi wongere ucunge n'umuryango wawe hataza kuba intambamye cyane ico tuvongera cyane ico kuvogera cyane hama gisubire kuzana byacuki cyari rimazeho imisi ego ico mbona coco baho ubugabo ubeho kigabo nyene
hama ukurikirana ibiba ngaha mu rugo rwawe ni mu gihugu cyawe nyine ngaha mu rugo rwawe kuko harya anye mu rugo ni serugo atabayeho cyangwa atakerebutse yuguruke mu maso abona hashobora kuza ikintu kigatotikaza urugo rwiwe uko twari twibereyeho neza cyane nibereyeho mu mahoro n'umutekano bo ivyo uvuga ndavyumva kandi ndabitahura bivuga ko warubayeho mu mutekano n'ibindi n'umbuzobamo kuko jewe ndahari kugira bavuze ngo serugo no yamahagarara umugendo n'ibindi je ndahari kandi ikintu gihari kenshi iyo umuntu abona kumengo ibintu biratunganye niho umuntu aba kwigukanura cyane kuko iyo umuntu abayeho amahoro haba hariho uwundi ariko arategura kumubuza amahoro bisigura ko je ngaha mu Rwanda ndabona ko tubayeho neza dufise amahoro akwiye nimba rero twe ngaha mu rugo dutekanye bisigura ko dukwiye gucunga mu rugo nyine rwacu ntaze habeho ikizotubuza n'amahoro dufise kuko si bose baryoherewe kuba tubona tubayeho nk'uko bisigura ko rero wowe urahari nanje ndahari na YVETTE arahari twese turahari kugira ngo ducunge cyo dutosereza umutekano ngaha muhira na cyane cyane abantu baza ngaha mu rugo iwanje mu gihe noba ntahari bikwiye ko hari abantu bagira uruja n'uruza ngaha mu rugo iwanje nanje ndahikubwiye ucunga urugo umuntu wese utazi ko dufitaniye imigenderanire myiza ntibikwiye ko azaraza ngaha mu rugo je mugenda hari hama genda usubire mu kazi ukora ivyo wari urimo nanje hari ibyo ndimwo by'iwanje mu bose nukurihe akanyuma ndakubwira ngenda uko nokubwira nti abantu wizera cyane nibo baherukira bakugirira inabi na Yesu yagiriwe nabi n'intumwa yiwe eka Petero na Yuda umwe niwe yabyaramugurisha undi nawe niwe yahebyaramwihakana inkoko imaze kubika gatatu habwirwa benshi akumva bene byo bo hama ni byiza komanda ego navyumvise n'ibisanzwe ukavuga na shifari kuba naguhamagaje ngaha si ikindi kandi kuba ndaguhamagaje tukicarana ndazi ko tudahuza je nawe ariko byoba byiza umpaye umwanya tukaganira tukayaga akwaje wakagabo nubwo bugufi bwawe ureha n'ikirato nambara ubona ko hari jambo hava mbwira numva ko mutetembiki umuhamagaye ngo umbwire iki wowe konzi ubwenge bwawe ureha n'ubwo bugufi bwawe aho kuta umunwa utamaguru kandi nta uwanka icara tarabyirwa wari kuntega ayo matwi hama ibisigaye bikaza mu nyuma none ubumbwire urafise ijambo ryo kumbwira wowe cyo tuyaga n'abantu tungana nyamubura ikimuhanura no nyamubura ikimuhamba gasha pfa kudedemba wa kigogi reka ndedembe uradedemba nyine none hari ikindi kintu urumva rero bwana shefari kandi ntunyegeye none gasha basi kwa munyanduzinda ambara biwanyu bazigwaye gasha umviriza rero reka tuje kwijamba dedembe byo dedemba ntunesha umwanya dutanguye uko naho tugira vuga ibyo vuga urumva rero bwana shefari rero ikintu rero maze imisi mbona n'ikintu namaze imisi niyumvira n'amatwi yanje ayabiri n'amaso yanje ayabiri inziko nawe ubuziko ibyo mwamukoreye Dani wewe na mushikawe nk'ibyo bizanye gute umviritsa ntega amatwi hama ibisigaye uraheza umenye ico ushatse kuvuga nico ukwiyumvira nibyo mwamukoreye Dani na mushikawe nkaba maze imisi mbona ibintu bitagenda neza hano hantu bivuye kuri mushikawe kandi kuvyo mwamukoreye Dani
mukaba mubaye ngaha kubw'imbabazi za Dani kubiko biraba Dani amaze kumenya ko ibigiye kuba ngaha hantu umuntu atangiye imbabazi rimwe ntazitanga kabiri kandi umenye ko Dani abyumvise akabimenya mwosigara muyebayeba nk'imbwa z'imikoma ngaha subira muvuze je ndimbwa oya nturimbwa none izo mbwa z'imikoma zizoyerera mu ibara nanga ko ubuzima kwanzagira iyo pumba urumva ko utangwe kumburinde sindakuburindiro nyamuburi kimwanura nyamuburi kimuhamba umva rero ndabikubwire ko rero neza na neza ubu Dani yarababareye sishaka ko kandi sinifuza ko kubona ubaye mu buzima bubiwe na mushikawe hirya y'ejo estime yaje ngaha ndamwugururira arinjira ambira mpamagarira mabuja ndagenda ndamuzana mushikawe naje sinaba nkija kure canumva ari estime urazi ko mutanahutse ujya muhungu urazi ko mutanahutse kandi ashaka kubateranya abasubize inyuma y'ivyo mwaciyemo urazi ko wabaye ubuzima bubi ubu ushaka kuzosubira kunuranura bandanye ibyo bandanye kunuranura ari ukubajije umva rero niba ushaka kubaho ubuzima bwawe bwose na mushikawe utagase urya ku buntu umesurirwa ku buntu ukamenga uri umwana wo muri oferina ikintu no kubyira subira ukamenga uri umwana wo muri oferina hariya oya mbabarira umviriza rero icyo no kubyira rekera iyo reka no kunyegera wakibafa ndiko ndaguhanura dedembo heze ntacyo reka icyo maze rero kumva uwo munsi rero rusitime yazaba ari we stime kuri mushikawe mbona ko ibintu by'amarelation ashaka gusubirana nawe ashaka kwinjira mu rukundo rwo yahoramo cya gihe mushikawe yari yabaye mayibobo YVETTE ibyo mbona rero mutashaka kwicunga nk'ubu Dani aciye abimenya sikumuzurira kahise kuri we sikumuzanira ishapu kuri we mushaka kumutera indi pane yo mu mutwe asubire kwa Rojani komanda mva ndakubariye byo dedemvye byose navyumvise tena hapfutse ibyo wavuze bijanye na estime nandi byose ndabihagarara kuko ntibindaba cya kabiri naco ndakubaza ikintu kimwe urabona abantu badandaza imbuto z'ibizino ngira ngo ni wanyu imbuto z'ibizino n'umusuzi w'inzoka uko uranyumva imbuto z'ibizino niki n'umusuzi w'inzoka bya bintu byo gushaka kunkora mu nkovu uri kumbwira ngo nsubire mu ibarabara ngo nsubire nimbarihe nahe subire gutora amasashi sivyo bazenda kwa ikintu kimwe mwana mama none wowe wambye twegera reke tuyage nk'abamwe tuyage nk'abavuka sivyo kumengo ushikamo bikereza kandi twakura mbabarira yewe mbabarira yo sinzosubira sinzibarabura nakubwiye ushaka gukina ukine nande na mawe okay hamagara nyokore mu kimwe mawe nari hafi ari muri taba yo uzosubira kunyasama nukuri nzori ndapfa yo nzori ndapfa nukuri nadane yo shefa nukuri reka ndakwereke nukuri ndakwereke oya mbabarira uri umwana yo baba we bikurikira urabibona mbega hanga wishwe niki yo nakubwiye urayubana nyoko nuguma wasama yo baba we gahanga wishwe n'akarimi ka
Ningwaje. Neze neza tu. Uhagaze ngahantu mwanya munini. Bo musanzwe nkene ko nja muzunguruka aho umuntu amenye kuja kuraba ibintu amenye kujamwo ari nkene ko ngenda hari ico tuvuga Nagiye kandi nicere ngaho ngiye neza. umusanzwe bavuga ngo umutima w'umuntu nicyo cyabona ciwe nyine ubwiwe uvuga umutima wanje jewe uranyemeza yuko unkunda ndifitiye icyizere ko jewe unkunda umutima wanje urabinyemeza yuko unkunda ariko gukunda umuntu ntibisigura ko umuntu aca binkunda cyangwa atiyumvira kuba nubanzi ko nkunda umutima ukaba ubinyemeza ko nkunda bisigura ko nca mbinkunda cyangwa simbona cyangwa siniyumvira hari ikintu je nkeneye kukubaza kandi nkeneye kunyishura udakekeranya kandi utadidinganya byo mbere byiza gusumba Akibazo. shaka kumenya kuva jiwe nawe dusubirana n'iryari umaze guhura na estime muri babiri nta hantu murigera muhurira na estime muri babiri mwenyene kuva dusubirana Nibiki kuguma mpamagara? Umviriza mutega amatwi umaya wumva ica ku Ushatse kumana umuntu umwe tukayagaje nawe. Vyiki. Tuganire ibikije nawe. mbize ndakubwira kumbesha bishobora kugutera ingorane kumbwiza ukuri bikagutera kugira umunezero wawe mu buzima ndasubiyemo kandi kuva dusubirana jiwe nawe nta hantu namwe urigera uhura na estime muri abantu babiri